muja mwumva abantu bavuga ngo uriya muntu ngo afise sixième sens. Burya umuntu afise sens zitanu gusa, ururimi, amaso, amatwi, gukorakora, gukoresheje amaboko. Mugabo ngo ashobora kugira ngo n'iyindi sens ya gatandatu. Iyo sens none by'ukuri irabaho, igenze gute? Umaze kumva bayivuga kwiki? Nibyo tugiye guca hirya no hino muri kino kiyago kugira ngo ibyo tugenda twumva rimwe rimwe tumenye iyo bizanana nico bisigura. Iki gice burya kije kigira kabiri, kije gikurikira bimwe nababwira haheruka bijanye na conscious mind na subconscious mind. Ingene ivyo bice mu bwonko cyane cyane subconscious mind arico kintu abantu bakoresha cyane cyane nk'abapfumu kugira ngo ijambo ribe impamo, iby'ijambo rivuze bibukuri. Nico kintu bakoresha, sabapfumu gusa, sabagira mangetengete gusa, ariko n'abanyamadini nabo barakoresha ico gice kugira ngo ico bavugiye ku muntu gihite kiba, abo bakongera ko kandi nivyo kwizina ry'Imana cyangwa kwizina rya Yesu Kristo. Ikire ni gice kigira kabiri kiza gishumangira kiriya cigwa nabahaye mbere kikavugamwo na bimwe nababwira bijanye n'ijisho rya gatatu, usanga harimo tunonsho tumwe tuza tuvyunganira. Rero iyo bavuze sixième sens ni kujya kuntu umuntu yiyumvamwo ibintu bishobora kubaho kandi ivyo bintu bigahita biba. Ibi bintu bita ngo ibicuro. Muramumva abantu bavuga ngo ndafise igicuro, haba mu minwe canke kujisho canke ku kuguru, hariho hose sindabezi. Umuntu agahita avuga ngo ndafise igicuro, kandi wowe ico gicuro akaza kubwira n'ikintu kiza gisigura, kandi ico kintu wabiraba neza kikaza kibukuri. Ngana babwiye aheruka muravyibuka yuko agace subconscious mind ari agace kari mu bwonko gashobora kumva ibintu byose tuvuze karashobora kuvyumva, ibitari byo rero kakabigira ukuri. Ni hamwe nababwira yuko umuntu mubwiye uti ndagutegetse kira, arashobora gukira cagatora mitende, kubera yuko iryo jambo conscious mind irikura mu bitari ukuri bikaza bibukuri, kubera yuko umuntu avyizeye. Nibaza yuko nimba utakwika ico cigwa subira ngaho mu archive y'Umuvugizi TV uraza kubona ico cigwa gene cabidondoye neza. Uno munsi nagomvye gutera inje imbere. Rero sixième sens canke ibicuro nuko kuntu umuntu yiyumvamwe ibintu hanyuma ivyo bintu bikarangira bibaye ukuri, bibaye vyo. Ubundi mu bijanye na science canke mu vy'ubuvuzi ibicuro ntibibaho. Ibicuro bavuga yuko ushobora kuba ubuzi ibintu bitari bike mu maraso yawe, ugasanga nk'izi za fer, za magnesium ntisi nziza, si zose ntizikwiye mu maraso yawe, canke ugasanga amaraso yawe aratembereye mu mitsi nako gushikaho ubona agenda aratera ku gice kanaka, kuko igicuro urabona akantu nk'ubu unyeni ku mutsi kanaka kagenda gatera kakakuderanja, canke ukabona kagenda kavyimba kagatera nka kumenga urabibona n'amaso ukavyumva kandi ukagera ukabibona ngene gatera. Burya n'amaraso abaje ari menshi hanyuma agahita aho hantu akwereka yuko biyagoye kurengana. Nivyo twita ibicuro muri by'ubuganga canke muri ibi mu vya bijanye n'amagara y'abantu. Kandi nabivuza ahandi yuko ushobora kwerekana yuko amaraso yawe afise ikibazo mu bijanye n'umutima, kumbure uri ku bimenyetso vya mbere tangiye gukuburira yuko ushobora kugira ikibazo c'umutima, birashoboka navyo. Mugabo ntivyamara ikibazo misi yose. Naho nakubwiye yuko ushobora kubara amaraso yawe afise ikibazo abozemwe ibintu biriya, hari igihe ushobora gushika nk'isanganya riko rikuberamwe indani rinasanzwe, uranabibona hagiye umuntu avuye nko hasi ukazubona ayo maraso, ivyo bicuro biraje biba nkuko kuntu ndiko ndabibabwira. Mu mico rero y'ikirundi sinzi n'abandi bo bakavuga yuko umuntu ari kintu agiye kubona yifatiye ku kimenyetso c'igicuro. Ibi bavyita nduruma, abandi sinzi mwebwe nyene mu vyita ngahi wanyu nduruma canke ibicuro. Nkuba kavuga ngo uburyo nk'umucanwa uhutera, sivyo? Uburyo umucanwa uhutera akavuga ngo ejo ngo hazoza umushitsi kanaka, canke ngo ejo hazoza umuntu ngo adutuka, aza kudutuka. Muramubibona canke
muhora muvyumva. Canke aravye akanyugunyugu gatambatamba imbere y'umucanwa ngo ejo turafise abashitsi, wewe mbere akakubwira niyo bazozanana, akakubwira ati ejo murakubura, ejo murateka kare, ejo tuzoronka abashitsi. Akanyugunyugu kegera umucanwa mukagafasha kugira ngo ntigashobore kugwa mu ziko, iyo kaguye mu ziko naho kaba ikindi kimenyetso. Donc ubwo n'uburyo abantu bakoresha bagakamisha iyo subconscious mind, kuvuga yuko ivyo bintu ariko arabona abivugiye ku ijambo byo birangira bibaye ukuri. Ubundi akanyugunyugu mu bidukikije ivyo vyari ibintu bisanzwe. Umushitsi ngo azova ngaha bikarangira aje. Canke ngo arafise igicuro swate kiri ku jisho, ngiyo kiri hejuru ngo azobona abantu beza yarakumbuye, iyo biri munsi ngo n'umuntu ngo azomukubita ikofe ku jisho, ku munwa ngo n'umuntu azomuvuga nabi, ngo yari hepfo, ngo yari haruguru, ngo uzomusoma. Uravyumva? Ku maguru ngo iyo ngo afise igiciro kuguru kubafu cyane cyane, iyo azofata urugendo akavuga ati urugendo ruzogenda neza, mbere agashobora no kurusivya, mugabo ico giciro kico kuguru kukuryo urugendo ruzogenda neza, mbere akagwitegurira no gusumba uko yari yamye agwitegurira. Ibyo rero ni ibintu abantu bagenda babamwo kera, sinzi ko uno munsi bigikaze cyane, mugabo bavuga yuko uno munsi byagiye birahinduka kubera yuko societe uko ibayeho, ingene tubayeho, umuntu yagiye atakaza amwe n'ibyo bimenyetso. Nibimenyetso umuntu avuga ati nibimenyetso kamere bifatiye kuri kamere muntu. Ubu twagiye dutakaza ibimenyetso bifatiye kuri kamere muntu kubera yuko mwino myaka umuntu akwiyanza kuramutsa akoresheje telefone yiwe, ugahita umenya yuko azoza kuramutsa kubera yuko yaguhamagaye. Ntibikenewe canke si ngombwa yuko uzokoresha bya bimenyetso vya kamere y'umubiri wawe ngo bikamishe. Biye vyuko umucanwa uruguta uyu munsi benshi usanga bari imbere y'imbabura. Imbabura rero nta ikintu uzokumva iri kiraguha nk'ubutumwa, ubwo butumwa ngo have ngo ubugendereko. N'ibindi byinshi rero bituma vyerekana yuko iyo communication iciye mu buryo bwa kamere uno munsi itagikora. Ariko ndavuga rero ivy'ibikoko muhora mwumva nk'iryo mugwaje nk'umuntu bakavuga yuko hari ibikoko bishobora kukwereka yuko iyo umuntu atazokira. Ibintu muramuvyumva kandi bikarangira iyo umuntu adakize. Ndazi yuko muri ko bitahura muri benshi, mugabo ibi ni ibintu niwinjira neza muri bari abantu ba kera batama barabigusigurira neza, ukumva nk'uyo mugwaje umuntu hanyuma hagaca inyanana, gakoko bita inyanana kuba kita mu gifaransa sindakazi, kagenda irabira hejuru. Cyaba ari ikindi kimenyetso mugwaje umuntu. Canke imbwa igakuga hajya mu mutwenzi, imbwa igakuga mugwaje umuntu babisigura ukundi. Icari gikaze coco n'igikoko bita igihuna. Igihuna ni kimwe kibona mwijoro kumana ngo ntikibone. Igihuna kije kikavuga kikaguguza hejuru y'inzu yanyu mugwaje umuntu, mwaca muba muritegura kandi byarangira uyo muntu nyene atabandanije abaho ngaha kwisi. No kuvuga yuko rero ko babivuga bagiye bavyiga ngo n'ibikoko rero biri mu bikoresha iyo sixième sens, biravyiyumvamwo, birumva ikindi kintu kiza muri ivyo gushikaho bice bitanga un message. Murabona nk'ubi bintu bita ngo ibirunga revolka, nk'ahantu ngo ibirunga bigiye gusiduka, ngo inyoni zihunga hakiri kare. Inyoni usanga zahunze hakiri kare, ugira gutya ukabona nta nyoni imwe hasigaye. Mu myaka iheze n'abantu byarabahwikira, mugabo ubuzubona kubera science n'ivy'ubumenyi bakabwira abantu yuko mu gace kanaka ashobora kwaduka ibirunga, abantu bakigira inyuma bigahitana abantu bake cyane mu buryo bwa science. N'ubundi umuntu ntaba kironse ya communication ije mu buryo bwa kamere, mugabo abantu bakavyumva rero yuko n'ibikoko biba ivyambere mu kugira ngo bishobore kuronka iyo communication ituma bifata n'izindi ngingo canke bigatanga message. Niko ndavuga ivy'igihuna, imbwa, vy'inyanana, bivuga iki, bakavuga ati ko hazoba ikintu kandi bikarangira kibaye, mbere ikaba nka
ugwaje nk'umuntu sikitusa je naho ndavyumva umuntu agwaye muri ako karere kumva aho kivugiye baca bavuga message ati ujya muntu ntashobora gukira kuko ico gihuna iyo nyanana canke akanyamanza ngo karaje mu rugo karatambatamba karagiza utuntu hari ukuntu kazukagiza umurizo baba muvuga yuko ndiko ndapfumura canke ariko ivyo ni ibintu batohoje abantu bakakubwira yuko hazoza abantu gukobera ngaho mu rugo gutukana bikarangira uyo muntu aje sixième essence kuri sixième essence rero ndaronka kanya nzobabwira ibijanye na telepati aho mushobora kuvugana n'umuntu ari ku kilometero mugashobora kuvugana cyo kamenya ivyiwe ata ku telefone cyangwa ubundi buryo ukoresheje ivyo barabivuga tuzobibayagira navyo kugira ngo muze mumenya byinshi nka kumuvugiza TV ibyo twaravyiyemeje rero ninabibabwiye ko science ntivyemera kuko wazabona umurundi wa kera sinzi nuko bikiba akakubwira ati ejo imvura izogwa masanka ya nayo imvura izobiri kiragwa mugahita ari byo mwanura ari byo mwanikira sindabizi ari ingendo zanyu yaraba hejuru gusa mugabo uyu munsi kubera meteo arakubwira ati imurambya canke imwaro degrees Celsius nibi ntibikenewe kuzokoresha umurundi ko azokoresha bya bipimo byiwe asanzwe akoresha biri muri kamere donc ibi twagiye turinjiramo byagiye birabuza communication ya kamere yuko ishobora kubandanya rero nk'ibicuro nakubwiye yuko biba kubera ko umuntu abuze byinshi mu maraso yiwe canke amaraso adatembera neza bigashobora no kuba nk'ikimenyetso c'ingwara nk'umutima za diabete n'ibindi none kuki bibaye umuntu avyizera bikarangira bibaye ukuri bibaye impamo ajirigeze kubabwira ibi bya placebo effect bifatiye kuri subconscious mind ico umuntu avugiye ku ijambo cyose acizera burya ngo birangira kibaye kandi kujya mu buzima bw'ibifadika hariho imbibe ntarengwa no mu buzima bw'ibidafadika naho nyene hari imbibe usanga ari ntarengwa abantu badashobora gutomokirwa neza mugabo ibiberamwo bibajana mu kuri biba ukuri narabivuze neza mu kiyago caheze ico rero wizeye yuko kiza kubaho birangira kibaye ikintu umuntu yizeye burya mu buzima kiraba nk'ubu wari ugwaye bakubwira yuko uzokizwa no kunyoye ayo mazi wowe ukavyizera burya ngo birangira ukize kuko kujya kuntu utekereza kujya kuntu wiyumvira ikintu biba bivuze icyo biza gusigura mu buzima bwawe bikarangira kibaye batubwiye ejo bundi umuganga yabigerageje agira atera ico bita morphine n'umuti ugabanya cyane ububabare iyo umuntu ariko arababara cyane so babare bugera kure baramutera umuti wa morphine umunsi umwe rero umuganga yateye amazi ugwaye amubwira yuko amuteye morphine nawe ukaba umuti mwiza cyane ku bubabare bwiwe ati wewe uyu muti ndaguteye mu kanya gatoyi uza guhita wumva yuko ububabare bwaheze bwagabanutse mbere bwaheze umurwayi abyizera uko ngabo yamuteye amazi ntiyamuteye morphine na gato haheze iminota mikeyi muganga aragaruka abaza umurwayi ingene ameze yamubwiye yuko ububabare bwose bwaheze none bwamazwe na y'amazi bwamazwe nuko yizeye yuko bamuteye umuti uza kumukiza nubwo utariwo kubw'ivyo rero ico umuntu atekereza ico umuntu yiyumvira birangira kimubayeko birangira kimubayeko niyo conclusion bimwe twababwira placebo effect ubwonko bwacu ushobora bwonyene kuba umuti bivanye n'icyo dutekereza ico gituma burya kwiyumvira nabi aba ari ibintu bibi cyane yumvire neza umuntu yiyumvira nabi niyo muravye mu maso ushobora kureka kwiyumvira nabi kubera uko agaruka kamera umuntu ariko yiyumvira neza umuravye uramubona asa n'ivyiza nyene niho nabandi bace bagira bati yuko umuntu muri kamere kiwe asanzwe ari umuntu yiyumvira nabi ko abantu barabaho ataciza yigere yiyumvira iyo umuravye
nata kintu na kimwe ata message aguhaye, urabona neza ko iriya muntu yumvira nabi muri we. Ari umuntu w'umunyamahoro yiyumvira neza, ugahita ubona neza yuko uriya muntu yiyumvira neza atakibazo afise mu bijanye no kuyumvira. Rero ni vyiza yuko umuntu yoza agenda yiyumvira iciza mu buzima bwiwe, kuko iyo ufise ugwanko muri wewe uba uriko wigira nabi. Ariko nk'umuntu usanga agenda aramwenyura, ugasanga umuntu yaga n'abantu, umuntu w'umugwaneza, ivyo bintu usanga ari ibintu nawe bigaruka bikamwubaka, bikamuha amahoro meza ku magara yiwe, ugasanga afise amagara meza kubera yuko n'umuntu agerageza kwishiramwo ivyiyumviro vyiza. Niko ndabibabwira rero mfatiye kwiki kivuga yuko ubwonko bwacu budufasha kwiyumvishamwo ukuri kw'ico twabuhaye. Iyo kibaye ciza tukaba abantu beza, iyo cabaye ikintu kibi bikaba ibintu bibi. Nk'impanuro rero baduha no kwama twishiramwo ibintu vyiza mu kibanza cyo twakwishiramwo ibintu bibi. Nivyo rero nariko ndababwira kubijanye na subconscious mind, mugabo bifatiye cyane kuri ya sixième essence cyangwa mwita ibicuro. Ni ibintu muza mura muri societe kuri umutari muzi, mugabo bifise iyo bizanana, kandi iyo umuntu amaze kumenya ivyo ari vyo aramenya n'ingene avyifatamwo, akamenya no gukoresha neza communication iri mu buryo bwa kamere Imana yashize mu muntu. Kuko subconscious mind twarabwiye yuko yegereye naho roho iba, ni gice kidufasha by'ukuri kugira ngo tugire communication nziza, turi mu bumwe n'umubiri wacu, kuko birakorana cyane n'umubiri, corps et esprit. Subconscious mind irakora neza mu gihe ivyo bintu bibiri biba bisanzwe biri mu bumwe na collaboration nziza. Nibaza yuko wafashijwe rero mu gutahura ibicuro canke sixième essence ivyo ari vyo niyo bizanana. Hakaba hari cyagucitse, duhurire hariya mu ntango Muvugizi TV, utore kimwe ku kindi. Turahari ngo twame tubashikiriza ivyo mutari muzi, niyo ntego yacu. Azokurikira tuzoganira kuri bimwe bita la telepathy, uburyo abantu bashobora kuvugana kandi bategeranye ata buryo bwa telefone bakoresheje. Mugira umunsi mwiza ngahi wanyu.